canke nk'imiti iba yasigaye itakoreshejwe mu gihe uyibitsa ariho hose ishobora gutera ingaruka mbi nyinshi. Umwana ashobora kuwufata akawihereza canke n'undi muntu atazi neza umuti nyene ukoreshwa ugasanga ariko arawufata nabi uko bitategerejwe. Murakoze cane. Muje hageze kweri twanyokone intejo yambaye ati mbonye isangukiye muri toilette mukaca muvayo yadugije iyo myuka mibi y'ugupfa namwe murashikira. Rero no muri toilette muvyumve yuko n'ababanyi bavyumve yuko ataguta imiti yaheze muri toilette kuko bava bayakira ngo bayinwe ukayita ahantu uwo mwana adashobora. Urabona nk'ubu ni paracetamol mu bisanzwe ntubiyishe ntujya mwana we wanje ujya mutora ujya ushobora kukusha usanga aho naturutse nko kwidirisha mu cyumba cy'uburyamo agaca afundurura asanga yagotomeye. Abanyamuryango utabara imbabare Croix Rouge cyane cyane basanzwe barangurira imirimo mu gisata kijejwe amagara y'abantu imunambya baratunganije ku wa gatanu igenekerezo rya 14 ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2025 ibikorwa byo kugendera ingo kugira ngo barabe ingene abenegihugu bakoresha imiti baba barose ku mavuriro atandukanye mbere no mu mazu y'ubudandaji bw'iyo miti. Hakaba hari mu ntumbero yo kubasigurira ingene iyo miti ikora, kwegeranya yiba yarataye igihe mbere n'itakoreshejwe. Aha umuhuzabikorwa w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge igisata cy'Imunambya Pasteur Ntunzwe n'Imana aragaruka ku mvo zatumye batunganya icyo gikorwa. Murakoze. Ego twebwe abanyamuryango b'igisata ca Muramvya ba Croix Rouge ego cyane cyane bahurukiye mu mushikana w'amagara y'abantu b'abanyamuryango twagiye hamwe twumvise imyidogo cyane cyane y'abarongoye amafarumasi y'amashirahamwe y'abafarumasiye hamwe n'abaguzi abuko eka nabo bose bajeje iby'amagara y'abantu. Turabona yuko hari ingorane y'imiti iri mu bantu kandi yarataye igihe. Niho twagiye hamwe turiyumvira mbega imiti yataye igihe iri kwa muganga ko mu mwanya bafise umwanya bayitora yose bakayegeranya bakayiturira. None imiti iri mu bantu yoyo mu mihana yokora iki? Nta ngorane ifise. Turabona rero ko ifise ingorane kuko itera ingorane nyinshi cyane. No twavuze tutereka rero natwe icyo twoterera kuko abanyamuryango barafise amasaha yo kwitanga mu ndwi tugende mu mihana twigishe ubwa mbere nyene bayikoresha hanyuma yataye igihe tuyikureyo tuze tuyijane aho igenewe. Nico catumye dukora icyo gikorwa no munsi. Uwo muhuzabikorwa nyene ku ngaruka mbi zishobora gutegwa n'iyo miti itaba yakoreshejwe ngo ihere canke iba yarataye garane mu gihe batayibitse uko itegezwa kubikwa canke bakayita ingorane nyinshi. Abahinga barivuze nyinshi. Murabona imiti ubwa mbere ho umuti urafise igihe ukoreshwa. Iyo uretse gutyo hariho ibindi biwujamwo ugashobora kumera nabi. Umwana w'unyoye ashosha gwabigwara. Imuti igihe bayita mu buzu bwa sugumwe. Mu buzu bwa sugumwe ibivayo ni byinshi bishobora kwanduza ingwara. Hajya mubona nkeshi mu mihana abana bashobora kuvuka bagendera ubumuga, abana usanga bafise ingorane byashobora kuva no kuri iyo miti duta. Hamaresha muri abandi ibidukikije navyo biragira migwa kubera iyo miti. No kuvuga irashobora kandi kaja no mu bikoko. Abantu bashobora kuyita aho hanze ibikoko bikayinywa. Natwe twari tubyihereza nk'inkoko canke imbata canke ibindi. Ni ibintu byinshi byerekana yuko imiti itavuye mu bantu ari mu gihe yari intango y'ibyo bikorwa ku kibazo c'ico iyo miti yoca ikoreshwa agira ati uyu munsi kwa kugira turabe neza uko vyogenda. Mugabo hari ikibazo gikomeye gose. Ikibazo cyane cyane uva nk'ibisagara nk'ibujumbura n'akarorero imiti bayifanganya n'iyarara
bayivanga n'iyara bakaza gusesa aho basesa nta uzi nyene bigenda murabona ko hakenewe ubuhinga bukomeye abantu boje hamwe bakaraba jewe meneze nibaza ko muri kazoza irya miti yakoze itoja guturigwa ahubwo abahinga boraba imiti yakoze igasubirwa mu bindi vyokorwa kurya tugira bariko bafise imigambi kugira ama plastike nayo igakora rero tuhari tuje mukanye twese n'abajeje intwaro n'abandi bose babikoreramwo byoshoboka yuko kugenda ahantu ubu twebwe ico tukaba twavuganye n'abajejwe ubushanje bw'amagara y'abantu ngaha Muramvya tuzora tuyitora tuyibahe hageze ko bayikoresha bayigeneye hamwe n'indi miti yose yo kwa muganga igendemwo mugabo je muri kazoza nifuza yuko hoba abahinga bakaza kuyitora aho abanyamuryango bayegeranije bakayikoramo ibindi abanyamuryango bakaronka ako kantu kabatuma bayegeranya byofasha cyane murakoze mu gihe byibonekeje ko iyo miti iriho ku bwishi mu ngo bagendeye ziri mu gisagara cy'Umuramvya ku kibazo cy'uko uwo muryango woba ufise ubushobozi bwo kuzoyikura mu bene gihugu yishura avuga ati murakoze umuryango turonga mu gisata ca Muramvya mwabonye ko abakorera bushake abanyamuryango atari bake bakora kwa muganga kandi turafise n'abandi banyamuryango bari ku mitumba bizi byo gufasha abantu byo kwa muganga hariho abaremesha kiyago babushikanye bw'amagara y'abantu hariho abajeje intwaro ku mitumba turashobora gukora icyo gikorwa mugabo n'igikorwa gisaba uburyo bukomeye gisaba gushigikirwa sisi uwo ari wese w'umuntu umwe ngo umuryango wakuruje gusa ni leta abajeje intwaro n'abasanzwe bafashanya n'ubushakashatsi bw'amagara y'abantu bafashanya na Croix Rouge babonye intumbero tukaja hamwe icyo gikorwa cyoshoboka ahanini hatari hato uyu munsi twatanguriye mwabonye muri kati ya Muramvya twoshimira cyane abajeje intwaro ko badufashije no guhimiriza iyo mihana mugabo turashobora kuvuga tuti mu minsi tugira indi misozi 5 misozi imitumba 6 turaba uko bigenda tubone ko n'abanyagihugu bavyumva na cyane bumva inyigisho kuko turabona yuko abajeje amwe abantu bafise akazi kenshi ntibababwira neza uko bazovyifatamwo mu mihana nibaronka iyo miti turabona ko ari igikorwa gikomeye gose nayo ku bwani barutaje Ruve asanzwe arongoye igisata kijejwe amagara y'abantu muri zone ya Muramvya yarakengurutse utwe twigoro tw'umuryango utabara imbabare Croix Rouge novuga yuko abanyamuryango ba Croix Rouge bakoze igikorwa ciza cyane kandi gihambaye turavye ino miti bisigarira abene gihugu bashobora kuba batunze mu mazu imiti batakoresheje turavye ivyo yonona n'ivyo yica ku magara y'abantu cyane no kubidukikije ni ikintu ciza cyane cyo gushima nkongera ngashimira abene gihugu bose bashoboye kwegeranya ino miti bagashobora kuyitanga kuri ahambavu y'izindi nyigisho twama tubahimiriza muri zone zijanye no kugira isuku no kwikingira izindi ndwara twabonye neza yuko ari abene gihugu bakoze igikorwa ciza bakunda amagara yabo kugira ngo bashobore gusubiza iyo miti ndetse nogira ko nshimira uno muryango wa Croix Rouge wo wiyumviriye gutanguza kino gikorwa ngaha muri ino zone yacu nziza Muramvya tukifuza yuko bokibandanya cyane tuzogerageza turabe habe nihimiriza ku rwego rwa zone kugira ngo abene gihugu bitabire kino gikorwa ku bwinshi tugasaba kandi no muryango wa Croix Rouge yuko dufasha bagakwira muri zone yose ya Muramvya iki gikorwa bakagikora ndetse bibaye ngombwa bagatandukira no mu yandi mazone agize ino komine yacu ya Muramvya bibaye ngombwa ndetse bagakwira n'igihugu cyose